murumva dukomera amashi Imana rugira byose yaraye yeguriye intara y'Igitega umugwa mukuru wa politiki. So bwa mbere intara y'Igitega ribaye umugwa mukuru mugabo abashakashatsi bose bararondeye ingene yavuye kuba umugwa mukuru ingene vyahindutse menga abashakashatsi ntibarabisigura neza, ariko iciza nuko intara ya Gitega ariyo irimwo akaranga gakomeye kuva kera. Hariho umushakashatsi yigeze kumbwira ingene ingoma zavutse Igitega, bavuga yuko umwami w'ikirimiro igihe ariko agwana na Ntare Rugamba yuko we ari we yari afise ingoma bamuvugiriza zikaryoha no kurorera. Hanyuma uwo mwami yaragwanye na Ntare Rugamba umwanya muremure cyane, yaramuruhishije. Hanyuma umunsi urizi na Ntare Rugamba aratsinda, amutsinze kugira yemere ko yamutsinze yavuze ati banza mumvugirize za ngoma bahora bamuvugiriza. Kuva ico gihe ni ingoma y'u Burundi yaciye iyi ngoma mubona ati barurangiranwa ngaho Igitega. Bavuga yuko ikirimba cy'uwo mwami w'ikirimiro cari kiri hajya mwihigiro. Bukeye kabiri na Mwezi yaciye ahungira Igitega, abadagi bagira bamwice, ahungira hajya mu Gishora. Murumva yuko Igitega hamye arahakira abava mu mihinga inyuranye y'igihugu cyacu. Uno munsi rero Imana irasubiye kuyitera iteka. Nkaba rero nasaba abanyagitega guca natwe dukomeza umurego, tuyubake kugira ngo igisagara cyacu abazokizamwo bose bagitangarire. Hanyuma abanyagitega mwitegurire no kwakira abantu, mubakirane urweze, kuko Igitega ntigiye kuba iy'abanyagitega gusa, igiye kuba iy'abarundi bose. Nico gituma rero imvukira za Gitega mwo kwitegura kwakira abarundi bose ngaho iwanyu.